Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukunda kandi mukadukurikira kuri ino shina ya YouTube ICTV tubashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye bivugwa irya nino kuri ino genekerezo rya 14 z'ukwezi k'umunani mwaka w'ibihumbi 2025 tugiye kubashikiriza amwe mu makuru ari kuvugwa. Turaza kubaha amakuru adasanzwe ku kibazo c'igitoro mu Burundi. Imyaka igira ikwira 3 Uburundi bufise ikibazo kidasanzwe mu vy'ubutunzi, ndetse aho ibintu bisa nkaho vyose vyahagaze kubera ko mu Burundi atagitoro gihari. Ego nivyo hari n'ibindi vyankenerwa bitari mu Burundi, harimwo nk'umuyaga nkuba, harimwo amazi, harimwo vyinshi cane, ndetse aho n'ibifungurwa abanyagihugu batabona ibifungurwa kubera ko ibiciro vyaraduze ku masoko. Ibibazo vy'umutekano, harimwo ama opposition yatujijwe mu Burundi. Opposition nta jambo ikigira, mwarabibonye no mu matora aheruka, bamwe bise ikinamico n'amatora y'abashinga amateka. Amatora yabaye mu gihe havugwa ko opposition igira kabiri mu Burundi, canke umugambo ugira kabiri wa Gatogwasa wakuwe ku rubuga rwa politike, warawurongoye uwo mugambwe Agatogwasa. Muri kino gihe akaba asa n'uwamaze kwibagirwa kubera ko abantu benshi babona ko ari we wenyene yari afise inguvu zo guhangana na CNDD-FDD. Iyo CNDD-FDD imaze kubona ko Agatogwasa ari ikintu gikomeye gishobora kubangamira umugambwe CNDD-FDD kwiganzira urubuga rwa politike, CNDD-FDD yarafashe ingingo yo kumunyaga umugambwe bakawushira mu minwe ya Nestor Girukishaka yakoreshejwe n'ubutegetsi. Muri kino gihe nawe ubutegetsi bwaramwihindutse. Mwarumvishe mu minsi iheze ko Nestor Girukishaka yiyamirije ivyavuye mu matora, ariko akaba yaratewe ubwoba bimwe bikomeye. Hakaba hari n'amakuru twabashikirije ko Nestor Girukishaka yashitse n'ahahunga kubera ko yari karagirwa ko iterabwoba. Tukaba twababwiye ukuntu yahungiye kwa Bayahaga Isidori, akamara igihe kitari gito yarabuzwe irengero. Ivyo vyose vyabaye kubera iterabwoba yari kagirwa ko, kubera ko yariko arazamura amajwi avuga ko ahibwa amatora. Ibi vyose ni ibibazo bitari bike muri politike, mu mutekano, ndetse no mu vy'ubutunzi biri mu gihugu. Ari umwihwezo tugira tubashikirize cane cane ku biriko biraba, ndetse n'ico abahinga bavuga kuri biriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Murakunda kumva Bob Rugurika, ni umuyobozi wa Radio RPA, Radio Publique Africaine. Bob Rugurika arakunda kuvuga cane ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD hari ibintu vyinshi bukora, ndetse bukabikora buzi neza ico buriko burakora. Benshi bakiyumvira ko ari ibintu vyapfuye kuza gutyo gusa. Mwarumvisha avuga icatumye isoko nkuru ya Bujumbura tubakwa mu gihe imaze imyaka itari mike ituriwe, nk'uko amasoko amwe avyemeza ko iryo soko ryaturiwe ku nteguro ya CNDD-FDD. Avuga ko hoba harimwo n'ibintu vy'ibintazi abategetsi bo muri CNDD-FDD bakorana navyo. Mwaramwumvisha avuga kandi sinawe wenyene, n'abandi mu matohoza agiye akogwa kwiturirwa ry'ibohero rya Gitega. Ivyo navyo vyaravuzwe ko vyoba ari ibintu vyateguwe. Ivyo byose ngo bikaba biri mu nteguro yo gukenesha abarundi, bakabikora n'ibigirankana kubera ko bazi ico baba bariko barapanga. Muri CNDD-FDD rero biberamwo ni ibintu bidasanzwe. Perezida Ndayishimiye mu minsi iheze aheruka guhindura leta yarahindutse. Hamwe mu bikomerezwa vyari muri iyo leta bifise amajwi akomeye muri CNDD-FDD vyarigijwe ku ruhande, harazamwo abandi bashasha bivugwa ko ari basoma mbiki ba Perezida Ndayishimiye. Ibi vyose vyakozwe mu gihe kandi hariko harategurwa n'amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi 2027. Perezida Ndayishimiye ikiringo ciwe kizaba kirangiye, ariko vy'ukuri ni ibiki biriko biraba mu gihugu c'u Burundi? Abantu benshi barajumariwe, abarundi benshi ntibabona kazoza ku gihugu, abantu benshi babona ko
ibintu vyamaze kuyangara, icikagurika ry'umuyaga nkuba muri ino minsi ririko riribonekeza, ibibazo vy'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bahagarikwa imbere y'amatora y'abajenama b'imitumba nko muri Burunga. Ivyo biriko biraba cane, tuzobigarukako tubaha ido n'ido. Impunzi z'abanyekongo mu gihugu c'u Burundi ziriko zirahura n'ibibazo bikomeye cane, ndetse tuzaza kubabwira no ku bibazo vy'umutekano aho intambara zihuza umugwi M23 na leta ya Kongo, ariko Burundi bukaba bwararungitse abasirikare batari bake, ndetse bikaba binavugwa ko muri Uvira ho ibintu vyamaze no gukomera, kandi ubwo bari bwinshi cane ko mwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa, Uburundi bukisanga mu ntambara yeruye, intambara bwishoyemwo butazi uko izohera. Ariko muri kino gihe ibintu bikaba vyatanguye guhindura isura. Imbonerakure zavuye muri RDC zikaba zivuga ko zahemukiwe, aho nk'amakuru dufise muri kano kanya avuga ko amezi 8 nyuma yo kugenda kugwana ku ruhande rwa FARDC mu ntambara yo kugwanya M23 muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imbonerakure zitari nke zagarutse mu Burundi zikavuga ko zitahawe agashirukabute canke imfashanyo zari zemerewe mu kuja kugwana muri Kongo. Gutahuka kwazo rero kakaba kwarateye impungenge abanyagihugu, mbere n'abasirikare b'u Burundi bamwe bakaba bivugwa ko hari abafashwe miri na M23. Ikamakora amwe dufise akavuga ko hari n'abarekuwe ku bwumvikane bwa leta y'u Burundi ndetse na M23, ariko bikanavugwa ko hari n'abandi binjiye mu kiroberi kubera ko babona ko gutahuka vyitwa ko ari abansi b'igihugu, banse urugamba, bataye urugamba, bagiye barajamwo batanumva imvo ituma baja kugwana muri Kongo. Abanywanyi b'umuhari w'ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi bobo, ni ukuvuga imbonerakure za CNDD-FDD, bemeza ko barondewe n'igisirikare ca leta, bemererwa amadolari 500 y'amanyamerika kuri buri umwe wese, kandi bemererwa kuzogaburirwa. Aho imwe mu mbonerakure yatanze intahe ivuga ko ivuga iti twategerezwa kuronswa ayo mafaranga kandi tukagaburirwa, ariko vyose nta cakozwe. Ni kumwe mu bayabaga yigana, akaba rero ari wo muri zone ya Buganda. Imbere yo gufata urugendo rwabo, iyo miyabaga ngo yoba yari yarakurikiranye n'inyigisho za gisirikare zihuta mu kiringo c'imisi 3 mw'ishamba ndetse no ku bibuga vy'umupira. Imiryango ikaba yari yemerewe guhabwa indishi y'akababaro mu gihe hari uwupfuye, ariko kubw'intahe nyinshi ngo nta muryango wagabuye ku rugamba wigeze ufashwa, nta muryango w'abaguye ku rugamba wigeze gufashwa canke ngo bahabwe ubwo bushirika bute ku bari bashoboye kujayo. Ahubwo rero ngo iyo miryango imwe ikaba yaranabujije kugandara kugira amakuru y'ibiriko bibera muri Kongo atashobora kuja habona. Ni igikorwa ciyamirizwa ariko camenyekanye aho haheze imyaka irenga 5 imbonerakure ziherekeza abasirikare b'abarundi muri RDC. Ubwa mbere baja kugwanya imigwi ibiri yitwaje ibigwanisho ituruka mu Burundi ikabikorera muri Sud Kivu. Mu nyuma bakaba baragiye kugwanya M23. Hari abaja kugwanya Red Tabara, abandi bakaja kugwana FNL, abandi FNL ya Nzabampema, abandi rero bakaba baragiye kugwanya M23. Ariko nanone uwo mugwi w'abaroberi b'abatutsi wasubiriye gufata ibigwanisho mu mpera za 2021 witwa M23, ukaba waragirije leta ya Kinshasa ko itashize mu ngiro ivyo yiyemeje mu bijanye no kubahiriza amasezerano yo kwinjiza mu nzego abagwanyi b'uwo mugwi. Nimba Gitega rero yemera ko abasirikare b'u Burundi bari muri RDC, irahakana ko hari n'imbonerakure zirungikwayo, ariko amakuru ava mu masoko yacu akurikiranira hagufi bibera muri ako karere yaramenye ugwaruka rwinshi rwiciwe ku rubuga muri Kongo, imiryango yabo ikaba itigeze ishumbushwa. Ubwo rero ubwoko bw'umutekano ushobora guhungabana nabwo ni bwinshi, kubera ata buryo bamwe muri abo banywanyi bataha mu bice vyasinzikajwe barata
bakava mu bice byasizikajwe ndetse bakaba bava no mu bice byasizikajwe n'ubukene no kubura akazi, bigatera rero ubwoba ko ubusuma n'ubukozi bw'ikibi bishobora kwaduka. Tumubajije umwe mu bategetsi mu gisirikare waho izo mbonerakure ziyegeraniriza imbere yo kurungikwa, akaba yemeza ko atazi na kimwe ku bijanye n'uko ngo boba bari muri RDC, ariko aragabisha ati uwo wese azokora icaha azohanwa hisunzwe amategeko. Ivyo ni ku ruhande rw'umutekano, ndetse bishobora kuza gukwega karambaraye mu Burundi. Tuzobigaruka ko mu buryo bw'idonido. Tugaruke ku nkuru twatanguriye ku vy'ukuri ibibazo biriko biraba mu Burundi, ninde yoba vyinyegeje inyuma. Perezida Ndayishimiye murakunda kumwumva ku binyamakuru arira avuga ko igihugu cishwe n'indongozi, akavuga ko atazokwemera gukorana n'indongozi z'abasuma, akavuga ko agiye gufata ingingo ku basuma. Nta munsi tutabaha amakuru ya Perezida Ndayishimiye avuga ko azi neza abazingamitse igihugu, akavuga ko abiba ubutarabazi, akavuga ko abantu banyuruza itunga ry'igihugu abazi, ariko ukarindira ko azofata ingingo ugahebura, ukabona ko ibintu biriko biraba. Rimwe na rimwe hari abavuga ko ari ibintu biba vyakozwe kandi vyateguwe n'abategetsi bo muri CNDD-FDD, kuko ngo barafise intumbero bafise ku gukenesha abarundi. Hari amajwi ya Perezida Ndayishimiye aheruka kuja hanze. Perezida Ndayishimiye yariko aridoga cane avuga ku bazingamitse canke ku bazbiye igitoro mu Burundi, akavuga abakora amasoko canke abafise amasoko yo mu kinywabi yo kudandaza igitoro, akavuga za Sopebu. Perezida Ndayishimiye yaravuze ibitari bike gose, ngira kubashobora kuba mutaravyumvishe ingiriza. Bari bazi neza ko ifaranga ry'u Burundi rizojya afuditse kubasambuza gato. No musi hariho marshano y'igitoro, hariho marshano y'igitoro. Ijya marshano y'igitoro yabaye créé par qui? Kugira ibyo byose by'abadevize n'amarundi byabaye créé par la BRB. Niko Sopebu yakreye marshano y'igitoro. Hari muri 2015 début 2016. Ati ko batunaniye kubasambuza inhoho ijya kuri tirasi, acavuga ati tuzobasambura ekonomikema. Plan iratangwe. Ndakubwije ukuri, bari bazi ko mu 2020 bari bazi neza ko ifaranga ry'u Burundi rizojya afuditse gusa umunyu tujana $1. Ubwato biri guhira buhere ntabonye igitoro mu bene gihugu. Ndabibona cyasanga ni ijyangwano y'amadevize irasa. BRB yabaje kwinyora amabanki inja gukorana n'abaprive. Sopebu nayo yaciye yinyora amastation inja gukorana n'abaprive. Meme formule ubu hariho marché noir rero y'igitoro, muga nta numwe ashobora kudevoira, nta numwe ashobora kuvuga ngo reka ndenose, kandi mwibwa mubona mukanka kudenosa. Ni kujya no kuri marché noir mwanka kudenosa, amadevize aruzuye. Cyema mbaza cyane cyane kwa fonctionnaire, mbega ku mpanda mwaramaze gutegura imva ikwiye muzohamba mu Burundi ko muri ko mubujana kumumva. Hari ico bita état en décadence, ni état sans état. Leta itagire ikigega ni en décadence, ni imwe kija sous-tutelle ya Nations Unies. None abarundi muremeye gushorera igihugu tukijane ngaho. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye murumva ko ubwiwe aremanga ko ibintu vyangaye mu gihugu, akanadoma urutoke kuri bamwe mu barabigizemo uruhara. Ariko nanone hari yindi mikenyo ikunda gukoreshwa muri politike cane ku bihugu bitwawe n'abategetsi bananiwe, ubutegetsi bwananiwe canke bugomba kwikundishwa ku banyagihugu.
rimwe na rimwe hari ibintu biba abantu bakiyumvira ko ari ibintu bisanzwe canke ari ibintu vyapfuye kuza gutyo gusa. Kuva CNDD-FDD ifashe ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2005 yararanzwe no kutagira ico ishoboye canke kutagira ubushobozi bwo kuzana iterambere abarundi bari bayirindiriye ko. Iza ku butegetsi yari ifise imigabo n'imigambi, yari ifise ivyo yabwira abarundi ko ije guhindura, cane cane yari itwaje ko izanye umutekano ndetse no gukorera abarundi bose, ariko vy'ukuri CNDD-FDD kuva ishitse ku butegetsi yakoze iki? Ariko Petero Nkurunziza hari abavuga ko yoba yaragerageje, ariko ku ntwaro ya Perezida Ndayishimiye n'ivyahuha vyarahuhutse kubera ko we yaje yunyura ibintu ku buryo benshi bavuga ko ibi bintu atari ibintu vyapfuye kwizana gusa, ahubwo ngo ari politike yo gukenesha abarundi. Ivyo rero akaba atari ibintu bikorwa mu Burundi gusa, ahubwo ni politike yigwa kandi igashigwa mu ngiro na bamwe mu bategetsi ku ntumbero canke baba bafise ico bagendereye. Icambere, ubutegetsi bwananiwe no gutunganiriza igihugu burashobora gukoresha ico kintu cyo gukenesha abantu mu ntumbero yo kwerekana ko ubwo butegetsi hari ico buriko burakora, bakama babwira abantu ko hari ico bagira bakore, niyo bakoze ikintu kugira babanyagihugu bace bakoma mu mashi bavuge bati twari twarakenye umuyaga nkuba, none heraba barabikoze, bagatangura kubona ko hari ico bariko barakora, bagasanga abantu bari bafise nk'ivyankenegwa canke nk'ifaranga bakaritesha agaciro, mu nyuma bakongera bakaridugiriza agaciro. Ivyo bigakorwa abanyagihugu bakakoma mu mashi bati ngo ubutegetsi ikibazo twari dufise kirakemutse, kandi ari bwa butegetsi nyene bwateje ca kibazo kugira ngo abanyagihugu nabo babandanye kurondera bwa butegetsi nyene ko inyishu ivyitwa guheya dependance, no kuvuga umuntu buri gihe agahora agukeneye kubera ko hari ivyo ubura ejo akaza akabikora, buri gihe ukumva ko wa muntu umukeneye kandi vy'ukuri ataca ariko aragufasha, ahubwo ni bimwe wari ufise nyene akaza akabihindura canke akabitezamwo ikibazo, akajagari. Hari n'abateza umutekano muke bagakreya za rebellion nk'imbere mu gihugu, canke bakazana ama opposition ya fake. Ayo ma opposition abafise intumbero yo gukorera ubutegetsi, ariko abanyagihugu bato bato ntibabimenye, bagakreya ama rebellion. Mu nyuma ukaja wumva ngo abantu bafashwe muri rebellion kanaka, umutekano w'igihugu urakingiwe, twakoze ibi na biriya, ariko se aba ari umukino wa politike. Bamwe mu banyepolitike rero barashobora gukenesha abantu kugira abantu bahore buri gihe babarondera ko inyishu z'ibisubizo, inyishu z'ibibazo baba bafise, aho abantu baba babuze nk'ivyankenegwa, abantu batabona education, ama opportunité, ibura ry'akazi, abantu ugasanga n'abashomeri. Ivyo vyose rero bakahora bahanze amaso ubutegetsi ko ari bo bazozana inyishu kuri ivyo bibazo. Muri za speeches canke mu madiskuru y'abategetsi bakavuga kuri bijya bibazo nyene bateje ubwabo, bakavuga ko ari vyo bariko barakora ko kugira babitorera inyishu, aho abanyepolitike bashobora kwigaragaza nkaho ari bo bazoza kuzana inyishu y'ibibazo bihari canke bafise mu minwe inyishu ku bibazo bihari. Ivyo rero akaba ari bimwe mu bikoreshwa n'abategetsi. Uwundi mukenyuro ni uguca inguvu ndetse no kwigizayo kure opposition, aho rero ibingibi bituma hatabaho abantu bashobora guserura ivyiyumviro ku bibazo biriko biraba mu gihugu, canke ngo bacalenjinge ubutegetsi buhari. Abategetsi bagakenesha abantu, aho rero kubera ko abantu bakenye ntibashobora kwiyumvira ivya politike, abantu bakenye ntibashobora kwiyumvira ivyo kuja mu bibanza bikomeye, kubera ko ico baba barondera ca mbere ni ivyitwa basic needs. Ni ukuvuga umuntu
yipfuza ibyo gufungura, umuntu yipfuza uko yiyunguruza, umuntu akeneye ibyo kwambara, umuntu atabona uko umwana we waja ku ishure ntiyaja mu vya politike avuge arashaka kuba ministre, arashaka kuba umukenguzamateka canke umushingamateka. Ivyo ni ibintu vyiyumvirwa n'abantu bari ku rwego rwo hejuru canke bafise ukuntu babayeho. Arico gituma rero gukenesha abantu birashobora gufasha cane ubutegetsi, kubera ko baba bari safe, bwa butegetsi ntibuba bushobora kuronka opposition canke ababugwanya, kubera ko no kugwanya ubutegetsi birafata izindi nguvu, bisaba kuba ufise inguvu, ufise ukuntu ubayeho, ufise n'abagushigikiye. Ibi vyose rero bikorohera ubutegetsi cane gukontorora abo bantu bakenye. Ikindi kandi gikunda kwibonekeza mu ntwaro mwene nk'izo zigomba gukinisha abantu, harimwo ko education irasubizwa inyuma cane, kubera ko abantu bize, abantu bashoboye kuja ku ntebe y'ishure barashobora gutekereza, bakumva ibibazo biri mu gihugu, bagasesangura, bakabonaho ikibazo kiri, niba ari kuri politike mbi, nimba ari ibibazo biri mu gihugu, bakavyanariza, bakaraba aho biva naho bija. Ariko ku bantu bakenye ntibashobora kwiyumvira ivyo bintu. Abantu badafise education, mukunda kumva abategetsi b'u Burundi bavuga ko nka cancane nk'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD gose arakengera education, aho avuga ko ibiharuro bidafata inswa, akavuga ko abantu bose baja kwiga ivy'imyuga, ngo naho ibindi vyo kwiga ibindi bintu biri aho ngaho ngo ataco bifasha. Ubutegetsi burabona ko ata nguvu bushira muri education. Ibi vyose ni ibintu bakora bazi ico bariko barakora, kubera ko abantu bagiye ku ntebe y'ishure, abantu bazi uko ibihugu bitwagwa, barashobora kuba ingorane ku gihugu, cane ku bategetsi. Barya abategetsi nyene batabashaka abantu bagira ubumenyi ku bibazo biba biri mu gihugu. Abantu rero batashoboye kuronka education n'abantu boroshe cane kumanipira, n'abantu vyoroshe cane kumva propagande z'ubutegetsi batabajije uko ubutegetsi bunanirwa gutunganiriza abarundi. Ibi vyose akaba ari ibintu bishobora korohera barya abategetsi. Ikindi kandi abategetsi bakoresha ni gukenesha abantu kugira bwa butegetsi nibwiba, abanyagihugu ntibashobore kumenya ivyo ari vyo. Nk'ubu ngubu abarundi bashobora kwiyumvira ku kuntu igihugu gitwawe, ndetse n'ukuntu amadovize yagiye aravanwa mu mabanki, ukuntu ibibazo vy'ubutare mu Burundi biba bwibwa ariko bikabakamizwe n'ingoma. Abarundi bashobora kuvyiyumvira, usivye abarundi bake cane abari mu buhungiro nabo bashobora kuba barageze mu mashure, canke bashobora kubahuka kudoma urutoke ku bibazo vy'intwaro mbi. Nayo abari mu Burundi bo barakoma amashi bavuga ko ubutegetsi bwose bugira ingorane, kandi ko ubutegetsi ataco budakora kugira batorere inyishu ivyo bibazo. Ibi vyose rero bikaba ubukene, bukaba bushobora gutuma abantu bemera kubaho nk'abaja b'abandi, kubera ko buri gihe bama nyene bateze amaboko ubwo butegetsi. Nk'imbonerakure, akarorero gatoyi, imbonerakure cancane zikorera umugambi uri ku butegetsi. Izo mbonerakure ni abantu baba bari aho batagira ubundi buzi bakora. Iyo ugiye gukizura, iyo ukoreye umugambi CNDD-FDD na kiriya, twatanguye tubabwira ukuntu bijejwe ko bazohabwa amafaranga bagiye kugwana muri Kongo, ariko ubu akaba atayo bahawe. Kwizeza umuntu ko ugiye kumukura mu bukene, kwizeza umuntu ko ugiye kumufasha iki na kiriya, kandi n'ubundi ubwo bwari uburenganzira bwiwe, ariko mu nyuma ukaba umwaka, ukaza umubwira ko ugiye kubumuha. Ivyo ni vyerekana ko urabikora kugira wa muntu yame yakuri inyuma, yama abona ko ari wowe umufatiye runini cane, ko ari wowe umubeshejeho. Ibi vyose rero birashobora gutuma ubutegetsi bukora amanyanga, ubutegetsi bugakora ibintu bibi, ariko abanyagihugu ntibabone ko ari ibintu bikorwa mu bintu biba vyateguwe ku mvo za politike. Mu Burundi turiko turitegurira amatora yo mu mwaka wa 2027. Ntibize bibatangaze, iki gitoro kimaze igihe
perezida Ndayishimiye avuga ko cazibiwe na bamwe bamugwanya, ariko nanone murashobora mukaja kumva cane cane mu makampeyini, mu kwiyamamaza amakampanye electorale, mukumva ati ngiye kubazanira igitoro. Abarundi bari barihebuye, abarundi bari bari mu kajembegete, bagaca bakoma amashi bati nguyu wa mutegetsi adukunda, nguyu wa mutegetsi twari twararondeye, nguyu ba bandi bamwanka canke bavuga ko yananiwe arabikoze, niyo ndongozi dukeneye. Kubera ko atayindi turufu perezida Ndayishimiye afise, arashobora gukoresha ico kintu agaca yigarurira imitima y'abarundi mu gihe vyari vyaranse vyarananiranye, bakavuga bati ewe raba wa muperezida wacu arabikoze, ni intwari yacu, ivyananiye abandi arabikoze, turamuha amajwi, turamuja inyuma. Ariko abo barundi canke abanyagihugu ntibabazi ko ari ibintu vyateguwe, ari ibintu vyakozwe mu ntumbero yo kugira abo bantu vy'ukuri baba bameze nk'abantu bariko barakinishwa mu mukino wa politike bo batazi. Ibi rero ugasanga abantu barakoma amashi ku bintu bari barekuriwe, ku bintu bategerezwa kubona ata kindi kirinze gusabwa, babibona bagakoma amashi ngo umuntu arabagiriye neza, kandi n'ubundi ari ibintu bari barekuriwe. Ibi bintu vyaragiye birakunda kuba nko mu bihugu bitandukanye vya Afurika, nko muri Zimbabwe ku ntwaro ya Robert Mugabe, aho bamwe bavuga ko habaye impinduka zidasanzwe cane cane ku bijanye n'ubutunzi bw'igihugu, ndetse n'impinduka zagiye zirakogwa bizwe nka land reform vyabaye muri Zimbabwe, aho bivuga ko ibi vyakozwe kugira ubutegetsi bwikundishwe ku banyagihugu. Ariko hari n'ibindi vyabaye mu gihugu ca Nigeria, aho rero bivugwa ko hari bamwe mu banyepolitike bagiye bagirizwa ko bakoze ibi canke biriya, ariko ibi vyose bikaba vyarakozwe kugira ubutegetsi bwerekane ko buriko buratuza bakaboko, ndetse ibintu bimwe na bimwe vyari vyarazibiwe n'ubutegetsi mu gihe c'amatora, ukabona bararekuye abantu, ukabona hari nk'ibintu vyari vyarazibiwe, ukabona ubutegetsi buratanze birya bintu, ukabona ko ari ibintu biba vyateguwe. Muri Sudani ku ntwaro ya Omar el-Bashir nayo haravuzwe ko hari gukenesha abantu kwabaye mu bice bimwe bimwe nka za Darfur. Ivyo vyose kwari ukugira abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari muri ivyo bice nabo batuzwe kandi bakwa inguvu za politike. Ibi vyose bikaba vyaratumye haba ugukomeza ubutegetsi bwa Omar el-Bashir. Ni vyinshi vyagiye biba muri Afrika, nko muri za Venezuela, za Korea, za Haiti, haragiye hakunda kuvugwa izo politike, ariko ni politike ikunda gukoreshwa cane yo gukenesha abantu n'ibigira nkana, ariko ufise intumbero kugira barya abanyagihugu bame bakuri inyuma, bakurondera ko inyishu z'ibibazo wabateje nyene wowe ubwawe, kandi iyo ubikoze canke ukazana umuti kuri ico kibazo wateje, baca bagukomera amashiko uri intwari, kuri umuntu wakoze ibintu vyiza. Hari politike rero ziba zihari canke ibiba mu Burundi n'ibiba muri Afrika, kenshi abanyagihugu bato bato batamenya. Mu Burundi rero abenshi ntabwo batahura ukuntu igihugu conyene rudende muri Afrika arico gikene igitoro, mu gihe ibindi bihugu n'ibiri mu bibazo bidasanzwe usanga ivyankenerwa nk'igitoro ndetse n'umuyagankuba n'ibindi vyinshi biboneka, wenda ugasanga barafise ibindi bibazo vy'iterambere, wenda nk'amabarabara ugasanga nayo, ugasanga hari ibindi bikorwa badafise, ariko ivyankenerwa abanyagihugu bagashobora kubibona. Ibi rero vyose ni ibintu biba muri politike abantu batamenya. Kuri CNDD-FDD rero ho umuntu yovuga vyinshi ico bikoze, nka mwebwe mwana natwe turaje tugenda turabaho bike bike, kubera ko hari vyo tuba tumenya biva mu masoko yacu ndetse n'amatohoza atandukanye tugenda turakora. Wowe urabana natwe ko tugenda dushirako bishasha, ukamenya ko tubishizeko. Ibihe vyiza rero kuri mwese, nawe urashobora gutanga komanteri yawe ukabana natwe mu makuru tugenda tubashikiriza, maze ugasangiza n'abadukurikira kugira twese tugende turasangira ubumenyi. Turi ngaha kugira duhana amakuru kandi twige cane cane ko abenshi ntibashobora kubona amakuru mwene nkaya
kubera ko ibinyamakuru biri mu gihugu vyinshi bikorera ubutegetsi, kubera ko vyinshi n'uwugize araserura iciyumviro ciwe aca yitwa umwansi, akitwa inyanka Burundi, ariko n'abo bose babikora gutyo gushima ubutegetsi mu kubukomera amashi barabona ko ikibazo gihari kandi ko ikibazo cabaye akananira abahinga, aho n'umukuru w'igihugu bwiwe yubahuka akavuga ko igihugu capfuye, akavuga ko bogitegurira ikibanza ku mpanda bakazoja gushingura mu mva ku mpanda aba yamaze kubona ko ibintu vyayangaye. Ariko uwundi tubivuze aca avuga murabansi w'igihugu, nimwipfuza ineza y'igihugu, ariko n'ubatwaye uri kw'isonga ry'igihugu bwiwe arabivuga, ariko inkoma amashi bamwe birirwa inyuma y'ubutegetsi batazi niyo biva niyo bija, bo ntibabona ko ibintu vyayangaye. Ibihe vyiza rero kuri mwese banywanyi bacu, mu kanya n'ayandi makuru arabagizweho.